Ntiwaciye nk'umunsi umwe wonyene gusa tudakoze, biratera ikibazo gikomeye. Tuca tugenda turagira bukebuke gushika aho vya birarane vyose tubanza kubikura. Nk'ubu mu kanya nariko ndaraba, twihaye ihangiro yuko ivyo birarane vyose mw'inga zitatu tuzoba twabihejeje. Ni ukuvuga mw'inga zitatu uhereye uno munsi, mw'inga zitatu umuntu wese yarishe pasiporo ata ngorane ifise azoba yayironse. Imisi itatu umuntu aba aronse iyo rande. Ico twifuza nuko nko muri izo yinga zitatu canke ukwezi umuntu ahejeje kuriha, kuko nababwiye yuko kapasite yo kuzikora turayifise. Twakira abantu 1000 ku munsi, tukaba dukora 1500 ku munsi. Urumva yuko abarishe, uwarishe uno munsi canke mu minsi itatu canke ashobora kuyironka. Turavye ibiharuro, hariho aho tubona yuko bagenda cane, naho nyene atari ku rugero rwo ngaha, ni Cibitoke, ni Bubanza, nayo handi usanga hari abantu bakubwiye nk'Imwaro, ugiye kuraba basavye pasiporo usanga batagira no kw'icumi mu kwezi. Ugiye iyo za Kayanza usanga ari bakeya cane. Ugiye iyo za Kirundo urashobora gusanga no ku munsi atanumwe yasavye. Ivyo rero urumva si ivy'iwacu. Turabona yuko benshi baza ino, muraza kuraba twakira abantu barenga 1000 ku munsi. Turazi neza yuko kandi twarabivuze n'ubu turabisubiramwo yuko hariho abantu bitambika imbere y'abantu. Uno munsi turashaka kuberekana amadosiye, hari abo tumaze gufata kandi batari bakaho, harimwo abapolisi, harimwo n'abandi. Irebe FM, iradiyo yacu, Irebe FM, umunezero wacu, Irebe FM, Irebe FM, megahertz 91 n'ibice 4. Mwanya kubaho abamenyesha makuru, ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze muri iki kigo. Nk'uko twari dusanzwe tubikora, twari twabatumye ko kuri uno munsi kugira ngo tuyage, tubabwire ibikorwa dukora uko biriko biragenda. Kumbure namwebwe hari ivyo mushobora kuba mufise mutubaza, kuko muri no minsi twarumvise muri mwebwe benshi badusaba yuko bakeneye amakuru. Nico gituma rero twaciye dushima kubatuma ko mwese kugira ngo izo nkuru mukeneye canke ivyo mwumva kugira ngo tubisangire, tubiganire, abenegihugu baronke umuco ku bibazo baba bafise. Rero muri make, inyuma hari haciye nk'amezi arenga 3 tutabonanye. Muri iki gihe rero ngira ngo nk'uko muza guhava mubibona ngaho mwaza gutembera muri iki kigo, muraza kubona yuko hari abantu benshi cane ku rugero rudasanzwe, kuko nk'uko maze imisi muvyumva, hano hasigaye haza abantu benshi barondera izo mpapuro z'inzira, cane pasiporo, kubera tubona yuko abantu bariko baratembera hirya no hino bagenda kurondera, kutarataza barondera ico rirenza kurya bakunda kubivuga. Ni vyiza rero, hari ivyo twumva bivugwa n'ivyo bimwe twibonera, nk'ibi nababwiye yuko hari abantu benshi cane n'ibindi. Ariko twebwe muri iki gihe rero kubituraba ngaha, ubu turiko turakora ukuri kwamye. Ubu ivyo bitabo vy'inzira turiko turabitanga, kiretse nk'uko mwavyumvise twari twabivuze ubushize, akantu kaduciriyemwo amamashini dukoresha imwe iragira ingorane,
duca tumara igihe kitari gito dukoresha iyo mashine imwe, arico catumye tugira habaho gucererwa kuri bamwe kugira ngo izo mpapuro z'inzira bazironke ku gihe. Ubu rero ivyo turiko turagerageza uburyo bushoboka bwose kugira ngo ivyo birarane vyose abo bantu bose barishe kugira ngo bazironke vuba, kandi tukabona yuko ngira nko mu kiringo c'iyinga zibiri umuntu wese yarishe passport azoba yayironse. Nk'uko musanzwe mubizi hariho ivyo twita amagishe unique provincial abakorera mu ntara, aho rero turakorera mu ntara 10, hariho Cibitoke, hariho Bubanza, hariho Kayanza, hariho Ngozi, hariho Muyinga, hariho Gitega, hariho Bururi, hariho Mwaro, hariho Makamba. Ubu muri no misi ya nyuma hariho izindi zibiri baruka gushiraho nubwo zitaratangura gukora neza, ni Ruyigi na Kirundo. Aho rero nkuko bikorwa abantu baragenda bakagira bakiyandikisha nkuko biyandikisha ngaha, ariko natwe ibyo tubona nuko mu ntara zimwe zimwe nta bantu bacayo. Turavye ibiharuro hariho aho tubona yuko bagenda cane, naho nyene atari ku rugero rwo ngaha ni Cibitoke, ni Bubanza, nayo handi usanga hari abantu bakubwiye nk'Imwaro, ugiye kuraba basavye passport usanga batagira no kw'icumi mu kwezi. Ugiye iyo za Kayanza usanga ari bakeya cane, ugiye iyo za Kirundo urashobora gusanga no ku munsi atanumwe yasavye. Ivyo rero urumva si ivyo iwacu, turabona yuko benshi baza ino, iyo harinze haba guteba, si uguteba kubera izo za ruguru gusa, nako kabazo kaba kabaye muri rusange uko nababwiye. Ariko ico turakibona yuko abantu birukira no kurusha ruguru, natwe ntitubitahura impamvu batagenda aho ruguru, kandi iyo turiko tuzikorera ku gihe kimwe. Aha muraza kuraba twakira abantu barenga 1,000 ku munsi, mugabo ugiye Imwaro ugasanga nta n'umuntu n'umwe ari. Ugiye kubaza uraza gusanga ngaha abantu b'Imwaro bari ngaho no munsi ngaho no urumva, mugabo Imwaro nta n'umwe yagiyeyo. Murumva yuko ivyo atari ikibazo c'iwacu no kubaza abo kuvuga yuko za ruguru ziteba si byo cane, kuko nivyo, kuko iyo tuzikoze baraza kuzitora baje ba directeur batwara ayo macipe, ariko kuvuga ko biteba kurusha izino sivyo. Ico gituma babwira yuko bozisabira aho habegereye kugira ngo boroherwe. Ivyo bavuga vy'amatike n'ibindi bikagira bikabafasha mu bundi buryo. Twaravyumvise kandi murazi yuko babivuze ko kenshi, baravuga, bamwe baravyandika, abandi barabishira ku bundi buhinga bwo kuvuga amakuru. Twama twabivuze tukavuga yuko ikintu cose kibera ngaha kibera ku mugaragaro. Ukuvuga passport igurwa 300 uno munsi. Murazi yuko kuva itariki imwe y'ukwezi kw'indwi mu mwaka wa 2025 ariho bayiduza. Laissez-passer igurwa 50,000, CPGR nayo igurwa 30,000. Ayo niyo mafaranga izo mpapuro zigurisha. Turazi neza yuko kandi twarabivuze n'ubu turabisubiramwo yuko hariho abantu bitambika imbere y'abantu. Uno munsi turashaka kuberekana amadosiye, harabo tumaze gufata kandi batari bakaho, harimwo abapolisi, harimwo n'abandi n'abasivili. Uno babwira yuko mu rutonde dufise hano nko mu mezi 2 aheze turafise abapolisi bagera kuri abapolisi bagera kuri 4 bari mu mpimba kubera ivyo. Abasivile nabo 7 bafunzwe kubera ivyo. Hariho n'abandi bagera kuri 15 turiko turarondera kubera twabonye ibimenyetso yuko ivyo bintu babigira. No kuvuga rero nkuko muza kubona ngaha, ipassport umuntu ayirihira muri banke, nta mupolisi akora ku mafaranga. Umuntu wenyene n'agenda muri banke akirihira. No kuvuga rero abakora ivyo tuvyita ubugizi bwa nabi busanzwe,
kuko byinshi twarabonye ko bitabera no ngaha. Uburorero twagumye tubutanga kandi n'ubundi nibyo dusubiramo. Jewe mugende kuri Facebook muza gusanga hariho amakonti arenga nk'ibihumbi nka 5 yiwanje jewe mbonima n'amafoto ariko nk'ubu muvuye ngaha mweje kumfotora ngaha ku mugoroba muza gusanga iyi foto nyene ngaha kuri Facebook bamaze kuyishirako, abandi bamaze gushira ku ma stati yama WhatsApp yabo bakavuga ati naka ariko aravugana na commissaire general. No kuvuga uno munsi hariho ibintu by'ubusuma bibera kuri ubuhinga bwa none, ibi by'amarezo sose. Abantu rero batavyitondeye turabibona, turamaze kubona n'abaza bakatwitura bibwe muri ubwo buryo. Abo dushoboye kumenya abandi uko ndababwira ari umupolisi ari uwari we wese turamushikiriza ubutungane bakamuhana. Ariko ivyo sinubwa mbere tubivuga, twobwira abantu yuko muri iki gihe ca none abantu bogaba bakaguma bagira amakenga ku kintu cose kuri ibi byo gukoresha ubuhinga bwa none, kuko umuntu arashira kuza ngaha akavuga ati jewe baranye ibyo baciye kuri Facebook. None Facebook ntimurumva abantu bavuga yuko bariko baravugana n'umukuru w'igihugu kuri Facebook, ugasanga bariko baravugana n'umushikiranganje runaka kuri Facebook, kandi ugiye kuraba ugasanga bariko baratanga amahera kuri ivyo. Umuntu akababwira ngo jewe ngo akaguhamagara ku telefone ngo jewe nkora muri presidence, sivyo birirwa baragira ngo jewe nkora muri presidence, ati rero ati akakubwira ivyo ukora. Ivyo hari abantu bariko baravyibigwamo, ivyo ngira namwe bwo biramaze kubashikira. Nta bantu barahamagara bakababwira ati ahari muri limitere n'umuzani nimero iyi n'iyi n'iyi, ivyo ntibarabibabwira mwebwe. Erega abantu basigaye bibwa muri ubwo buryo nyene. Twebwe rero ico duhanura abantu nikiye kandi turashima abamaze kubikora kandi bariko barabikora. No kuvuga umuntu wese turasavye ibi tugira tuvuge ngaha muze kubishirako ukunyene kugira ngo abantu bavyumve, kandi mu bishirako kenshi kugira ngo abene gihugu bamenye yuko muri ibi bihe vya none ubwo busuma buraba bakoresheje izi telefone tugendana. Abantu bagire amakenga ku kintu icari cyo cyose. Ivyo biraba abantu bose uko tubona n'abantu bitwa yuko abasirimutse, abantu bitwa ko baciye ubwenge, ugasanga bamwivye muri ubwo buryo. Ivyo rero twe twarabonye ko biriho, turafise uburorero bwinshi abantu bariko bibwa muri ubwo buryo. Umuntu akababwira ati je ngiye kukurondera passport, ngiye kukuronderera passport yihuta, muhuriye aho mu isoko kwa Siyoni hariya, ugafata amafaranga ugashira kuri rimikashi ukamukorera ngo ayo mafaranga ngo yashiriye commissaire general. Abantu bakoresha ubwenge. Twarabonye n'abandi banditse ibitari bike, bandika nko kuri jewe ubwanje mu bisanzwe kuvuga ibitagenda neza, namwe bwamenyesha makuru kuvuga ibitagenda neza si bibi. Hajya ikibi ni umuntu avugana tubiri canke dutatu. Yuravye ivyo umuntu ariko arandika, urabona yuko hariho akandi kantu aba ariko ararondera kuri uwo muntu. Naye ahandi umuntu afise ikintu kitagenda neza kukivuga nta ngorane n'imwe. None kubera ko atayibwira cewe abo bantu bagenda kuvyandika gusa. Narabahaye nimero yiwanje, none muri mwebwe ntihari abahora bantelefona bakambwira ati jewe ndafise urgence canke ndafise tukabigira. Mugabo abo bandi bagenda kugira umenga hariho izindi nzego zitazi. None abo bantu babarondera iki? Inimero n'ubu musubira mu yitange, mugende hajya kwirema musanga imanitseho. Nta muntu n'umwe ashobora kutwitura afise ingorane ngo tureke kumutunganiriza.
ivyo ntibishoboka. Dutume mwebwe mushaka ikiganiro mu kivuge abantu bose bashikiwe n'izo ngorane, uwo ari we wese agende yiture inzego izo arizo zose, umwe wese ahashaka, ari ugenda mu butungane agende mu butungane, ari ugenda mu gipolisi kimwegereye agenda avuga ati jewe hariho umupolisi runaka yantwaye amafaranga angana uku, agende mu inzego izo arizo zose, ari mu butungane, ari mu gipolisi, ari mu iperereza, aho ariho hose bagende bavuge ivyabashikiye kugira ngo tubafashe kubikurikirana. Turashima amaze kubikora, nababwiye abo turiko turarondera 15 n'abandi, abantu baraza akavuga ati jewe naraje ngeze hajya kw'irembo, hariho umuntu yambwiye yuko bigenda uku n'uku n'uku, mugabo birangira anyivye. N'ubu mugende mubabwire ufise iyo ngorane abivuge, agende abitubwira twebwe, agenda ahariho hose aho ndababwiye, agende abivuge kugira ngo uwo muntu dushobore kumutunganiriza. Marabonye nkuko mubibona, nkuko nariko ndabivuga, uko iminsi yagiye iragenda niko twagiye tubona abantu mu by'ukuri bagurirana ku rugero rudasanzwe, kandi namwe murabibona hajya ku buryo bisigaye bitunanira, bikatugora no kubakira kuko baza ku byinshi. Murabona ahantu hari abantu 1000 biragoye ko, nico gituma twobabwira kugira ngo baze baraza kurarya amasaha nyene umwe wese aba afise kuri rendez-vous, kuko ibibanza tuba dufise twateguye, muraza kuraba hajya hasi ngaha hanze hari ihema twari twateguye y'abantu barindiriramwo mu gihe baba barindiye yuko abantu babakira. Mugabo ivyo tubona nibi nuko nk'umuntu afise rendez-vous ya 9 aza mu gitondo agaca yirirwa ngaho. Ibibanza vyariho byo kwakira, kuko umuntu wese bafise isaha ashikirako ngaha. None umuntu afise isaha ya 2:00 ukabona umuntu afise isaha ya 10:00, 9:00, 8:00 agashika 2:00, 3:00, murumva yuko abaje gutera mbute yaje ngaha. Nivyo muraza kubona hajya iyi nyubakwa turiko tugiramwe inama ngaha, twari twatekanije yuko muraza kubona hajya turaza kuhabereka aho dushaka kubaka ahantu hanini abantu boza barindiriramo. Mugabo mu kurindira twohanura abantu biko bogira ivyo, umuntu afite isaha ya 2:00 tubabwira yuko yoshika imbere iminota nka 15, mugabo ntagira umuntu afise rendez-vous saa 8 yashika saa 2:00, saa 3 kugira ngo yirwe yicaye ngaho. Naha muze kuraba hajya hariho ufise rendez-vous ya saa 10 ari ngaho no munsi ari ngaho isa. Murumva yuko ari ikibazo cy'abo bantu bagira naye handi aho abantu bicara hariho nuko baca bazira rimwe bose. Hariho amadosiye menshi ahagarikwa kubera imvo nyinshi. Hariho imvo nyinshi. Hari gihe umuntu yahejeje kugira gufotogwa yamaze kugenda, babona yuko dosiye yo hari ikintu kibuzemo, canke ugasanga nk'izina ryiwe ryanditse nabi. Benshi rero hariho abakoresha amatelefoni, ico twabonye hariho abashirako amatelefoni atanabaho, ukabona yuko hari inimero y'itelefone ibiharuro, mugabo iyo ugasanga si ibiharuro by'itelefone, akafa gushirako gusa ibiharuro, itelefone bisi ibiharuro bingahe, agashirako 9 agaca kubitako ibindi inyuma agashashirako, wagenda guhamagara ugasanga iyo telefone ntibaho. Iyo uhamagaye kuri iyo telefone naho ugasanga si yiwiwe. Uyu muntu rero biragoye kugira ngo iyo dosiye yiwe twishore kugira. Nico gituma duca twandika kuri dosiye yuko umuntu ateza kuza. Iyo aje kubaza rero yuko passport iwe yakozwe, niwe baca bamubwira bati wewe hakenewe yuko ugenda gukosoza iki canke kiriya. Uravye hajya kuri karangamuntu urabona yuko barandika ko yuko amazina bakavuga bati umusozi, commune n'intara. Hajya kuri passport rero twandika ujya musozi. Ijya misozi rero ntigeze ihinduka hamwe. Nowa rero gushika no munsi n'ufise bijya vya kera, kuko turazi ko araba bifise nta ngorane n'imwe
turabakira ariko muri rya platform nk'uko mubivuze ibi vy'imisozi n'intara vyose ubu turiko turabihindura ubu nta kibazo na kimwe biteye hanyuma uvuze uti ikiringo bisaba kugira ngo umuntu yaheje kuriha bisaba umwanya ungana iki kugira ngo aronke iyo passport yiwe canke ico kindi yasavye mu bisanzwe atari ico caduciriyemo cuko hari igihe umuntu apanga ugasanga hadutse ibindi bintu twababwiye yuko mu misi yahera imashini imwe yari yagize ikibazo bisaba yuko abantu bava hanze baza kuyikora no kuvuga rero iyo habaye akantu nkako kugira ngo dusubire ku murongo dutwara umwanya munini cyane nuwaciye nk'umunsi umwe wonyene gusa tudakoze biratera ikibazo gikomeye tugenda turagira buke gushika aho bya birarane vyose tubanza kubikura nk'ubu mu kanya nariko ndaraba twihaye ihangiro yuko ivyo birarane vyose mwinga zitatu tuba twabihejeje no kuvuga mwinga zitatu uhereye uno munsi mwinga zitatu umuntu wese yarishe passport atangorana ifise azoba yayironse kuko ubu turakora no kuwa gatandatu muzosanga gaha bariko barakora kugira ngo ivyo muzoshake ivyo ndababwira ni ivy'ukuri kuwa gatandatu dukora ukuri kwamye kugira ngo ivyo bibazo biriho tubitorere inyishu nuvuga rero twebwe ihangiro tuguma twihaniriye nuko nk'ubu ivyo birarane twabikuramo kandi ubu mwarabonye yuko mushake mugende murabe ubu murabona yuko rendez-vous ari za hafi sivyo rendez-vous ni za hafi cane kari mu misi yahera wasanga umuntu afise rendez-vous y'amezi abiri amezi atatu mugabo ubu na sinzi ibyo byose nibaza ko atayinganiye turajuru imisi itatu umuntu abaronse iyo rendez-vous ico twifuza nuko nko muri izo yinga zitatu canke ukwezi umuntu ahejeje kuriha kuko nababwiye yuko capacité yo kuzikora turayifise twakira abantu 1000 ku munsi tukaba dukora 1500 ku munsi urumva yuko abarishe uwarishe uno munsi canke mu minsi itatu canke ashobora kuyironka iryo ni ryo hangiro twihaye kandi turazi yuko muri ico kiringo tubabwiye tuzobishika